Ndasubiye kubaramutsa no kubakaza mwese abanywanyi bacu muri ko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sambwe ikaze none makuru agezwe ari karuvugo cane nga mu gihugu c'u Burundi murazi ko tubashikiriza amakuru bariko aravurwa cane yoba yavutswe mu menyesha makuru bitandukanye amakuru ariko aragaruka ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'andi makuru tuba turiko turavana mu masoko yacu tukayabashikiriza mu idonido twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru bakorera irya nino bakaturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza ingingo imwe ukwayo. Munjingo nkuru zano makuru tukaza kugushikiriza amakuru arabana n'umutekano. Hari umusirikare w'umukomando ahejeje gufatwa, uyo mukomando akaba ahejeje gufatwa bivurwa yuko rero akorana n'umugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho. Afashwe gute, afatiwe he, afashwe nabande, uyo mukomanda ni muntu ki? Vyose twabiteguye marano makuru turaza kwakira umenyesha makuru wacu yadutorokanirije ivyo nkuru abedushikirize manyidonido. N'andi makuru yose rero avurwa mu gisata c'umutekano ndetse n'inkuru mu bamwaranyegejwe kuba biriko biravurwa ijya no mu gihugu muraza kubikurikira idonido. Nimba utarafyonda kuri sabone banzu fyondeko kugira dushize ko inkuru iraje igushikira mu bambere n'amakuru tuba twatorejwe n'umurwa wamenyesha makuru bakorera irya nino bakaturungikira naje nkatunganya nkayagushikiriza. Uyo mukomando ahejeje gufatwa akorana n'umurwi w'abagwanyi turaza kuvyumviriza marano makuru vyose twabibateguriye. Marano makuru rero tukaza kukubwira ukuntu uyo musirikare yafashwe ndetse n'ico yariko ararondera. Ivyo byose turaza kubigaruka ko turabe n'abamufashe ndetse nabo yoba akorana nabo. Marano makuru kandi turaza kugaruka ku yindi nkuru iriko ravugwa cane abantu barenga amajana 480 barishwe. Amakuru turaza kuyagaruka ko nayo mwidonido twayabateguriye. Mbere yuko ngushikiriza rero n'ayandi makuru yose avurwa ikatubanze duhekaze umenyesha makuru wacu yaduteguriye ivyo nkuru yo mukomando yafashwe ndetse tuze no kuraba nabo babakorana tubanze tumwakire adushikiriza iyo nkuru nyuma yayo ndaza nkubwira ivyabo bantu barenga amajana 480 bishwe. Sangwe kazi kubabwira ko ari umugwanya akomeye cyane, umugwanyi wo mu muhari wa ADF uharanira gutembagaza ubutegetsi bwa leta yo mu gihugu ca Uganda akaba hejeje gufatirwa ku mupaka uhuza ibihugu vy'u Burundi ndetse n'igihugu ca leta n'intwaro rusangi ya Kongo, aho bivugwa ko yaravuye ngahanye mu gihugu c'u Burundi. Uyo yafashwe akaba asanzwe azwi ku mazina ya Benjamin Kisokera, niyo akaba yatawe muri yombi n'abasirikare ba leta ya Uganda bari ngaho nyene mu gihugu ca leta ihanira intwaro rusangi ya Kongo. Bikaba biriko biravugwa ko yafashwe mu bikorwa vyo kugwanya uyo mutwe w'iterabwoba bise Operation Shuja, akaba ari ibikorwa vyo kugwanya uwo mutwe ukambitse ngaho nyene mu gihugu ca Kongo. Nkuko amakuru aturuka ngaho nyene muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo avyemeza, avuga ko uyo mugabo w'ikibe yafashwe ahitwa muri territoire ya Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Epfo, abwo yaravuye mu gihugu c'u Burundi akimara kujabuka nibwo nyine yahise afatwa n'abo basirikari bari mu bikorwa vyo gutuza uyo muhari wa ADF wishinze kugwanya leta y'igihugu ca Uganda. Yo Benjamin akaba yari mwe mu ndongozi zirongo uyo muhari wa ADF, akaba yahigogwa cane nico gihugu ca leta ya Uganda ndetse akaba ari mu vyihebe bikomeye cane nganyene ku mugabane wa Afrika, mu gihe ingabo za Uganda n'iza RDC zivuga ko zamaze gusenya ibirindiro vyose vya ADF kuva ku ntangiro z'iyo operation Shuja iriko birabera ngaho mu gihugu ca leta n'intwaro rusangi ya Kongo. Bikaba bivuga ko zishe ivyihebe vy'uyo muhari bitari bike, ariko abayobozi bavyo bakuru bakaba bavuga ko ntaco babaye kuko bo batabanyene mu mashamba. Abenshi babagiye binyigeje mu bihugu vy'ibibanyi vy'ihanga mu karere k'ibiyaga binini, ariho batangiye gushira mu magwi igihugu c'u Burundi. Bamwe mu bategetsi bakuru buyo muhari bivuga ko baba mu baturage mw'indani mu baturage ba RDC, abandi bakaba baba mu bihugu bitandukanye vy'ababanyi cane cane mu gihugu c'u Burundi, aho batangiye kuvuga ko uyo mugwanyi ndetse akaba n'indongozi iyo muhari kuba yafatiwe mu Burundi bishobora kuba vyemeza ko hoba hari n'abandi bategetsi buyo muhari binyegeje ngahanye mu gihugu c'u Burundi. Ivyo vyoba bisigura iki ku mubano uri hagati y'igihugu ca leta y'u Burundi na leta ya Uganda? Ayo makuru ariko aravugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi aramutse yemejwe ko u Burundi bwoba bufise uruhara mu gutera imbere kuyo muhari ugwanya leta ya Uganda, bishobora kubandanya biba bibi cane hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Uganda, bitewe nuko u Burundi bwoba bunyegeje abo bagwanyi bavuga ko bakoze amarorerwa ngaho nyine mu gihugu ca Uganda ndetse bafise n'intumbero yo gutembagaza ubutegetsi bwa leta ya Uganda irongowe na Yoweri Kaguta Museveni.
Tubibutse ko izo ngwano ziriko zirabandanya zibera hagati y'uwo muhari n'abasirikare ba Uganda mu ico gihugu ca leta y'intwaro rusangi ya Kongo, ziriko ziraba mu gihe nyene n'abasirikare b'u Burundi baje bukanye n'imbonerakure bariko baragira intambara zikomeye cane hagati nabo mu muhari wa Red Tabara, bivuga ko nawe nyene ukambitse mu ico gihugu ca Kongo. Ico gihugu ca Kongo kikaba kibandanya kivugwamo intambara zikomeye cyane hagati y'abasirikare b'amareta atandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'imihari yishinze gutembagaza ubwo butegetsi butandukanye yo butegetsi bwa Uganda ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ngivyo rero bimwe mu vyavurwaga nkengurukira no menyesha makuru wacu yadukurikiraniye ivyizo nkuru. Myandi makuru yari karavugwa cane nga mu gihugu abantu barenga 180 barishwe mu Burundi mu kiringo c'amezi 3. Mu cegeranyo casohowe n'ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi rigiteka kikaba gishira habona ko abantu barenga 180 bishwe mu mihingo itandukanye y'u Burundi mu kiringo c'amezi 3 aheze. Abantu barenga kuri 72 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko hamwe n'abagera kuri 22 banyurujwe baburwa irengero. Abantu 181 barishwe muri abo 345 n'abapfungwa baturiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Abantu 66 batowe biziga, umuntu umwe akaba yarishwe mu bwicanyi ndengerabutungane. Abantu 22 kandi barabuzwe irengero 29 bakoregwa amabi afatiye ku gitsina nayo 23 barahohotegwa hamwe na 72 bahagaritswe bidakurikijwe amategeko, niko tubisomwa mwico cegeranyo. Rigiteka rero ikaba idoma ko urutoke kubariko bakora ayo mabi nabo rero ngo ni bamwe mu bari mu gwaruka rw'imbonerakure gwegamiye umugambwe CNDD-FDD, bamwe mu bapolisi, bamwe mu bakozi biperereza hamwe na bamwe mu bari mu ntwaro. Uyo Rigiteka rero ikaba yiyamiriza kudahana vyabaye ndanse mu gihugu ndetse bagasaba akarere n'amakungu kugondoza leta y'u Burundi kugira ngo yubahirize amategeko ajanye no gukingira agateka kazina muntu hamwe no gushengeza abagirwa n'ivyaha atakamwana wa mama kabayemwo. Abajejwe kwigisha abasirikare baja guca inkofero y'icatsi bamwe bitwa abakomando bari bakwiye kwigisha ibijanye n'ubuhinga hakuboreza igufa abaje kurondera ubumenyi bwo kurwanira igihugu iyo gitewe n'umwansi. Ivyo bivugwa na Gratien Kindikiza, umwe mu bahoze ari ntwazangabo kandi yakurikiranye izo nyigisho mu kigo c'Igitega. Gratien Kindikiza akaba bivuze inyuma yaho abasirikare 7 bari baje gukurikirana izo nyigisho bitavye Imana kubera gukubitwa. Gratien Kindikiza akavuga ko na kera bakubitwa ariko ntivyari bwashikaho abantu baborezwa igufa gushikaho bahasiga ubuzima. Tumukurikira. Ico nabanza kubabwira cambere nuko ivyo gukubita vyamyeho kuva komando itangura. Hari n'ahantu bita kukimbwa barabakubita, ivyo nibisanzwe birazwi ko babakubita kandi babakubita gose, ni ibintu bihari kuva kera nakwitwa gose, nacyo no wabwira ko narakwiswe gose. Hanyuma umugabo rero urumva yuko hari ahantu batageza, ntibashobora kugeza aho babikiva n'ingene ababikurikira baraba muga cyane cyane n'inyifato kuva nuvuga ko bari bayitanguye kubera abakoroni ababirigi barakubita abasoda ariko barabigisha. Hanyuma abarundi nabo barabandanije bakubita abasoda bariko barabigisha cyane cyane muri komando, barabikubita muri seyisi ngero baca bakubita. Inyifato nuvuga nk'umukoroni yasubiriye ubundi mukoroni muri ico gisata muri bya komando cyane cyane. Rero mbona yuko bo bihagarika ivyo gukubita ko mu gisoda c'ahandi, nibaza ko imyemenyerezi ishobora kuba ku ruhande rukomeye rundi muga bitajanye n'ibintu byo gukubita. Nibaza ko ico kibazo kizoheza kigafatirwa imigambi ndibe kuja kugira entraînement komanda ari kibaza kushobora kuja gupfa ngaru kumenya kugira ngo urondere ubuhizi, urondere ubuhinga bundi kugira ngo ushobore kugwanira igihugu. Inyuma yaho abo basirikare 7 bitabiye Imana haciye hashinga umugwi kugira barabire hamwe ivyabaye n'ingene vyagenze, ariko abagize uwo mugwi ntibumvikanye kuko bamwe bavuga ko abo basirikare bapfuye kuko baje bagwaye, abandi bati bapfuye kubera bakubiswe. Uwo mugwi ukaba waciye ufata ingingo ko izo nyigisho zohagarara. Agateka k'abafunzwe karahonyanzwe mu kiringo kiva mu kwezi kw'icenda gushika mu kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2021.
Ishirahamwe Rukristo Akati Burundi rigwanya isinzikarizwa ubuzima kiremwa muntu ririyamiriza ugufatwa nabi n'ayandi mabi adasanzwe yagiriwe abanyororo bamwe umucegeranyo wasohoye kuri uyu wa mbere Akati Burundi irerekana ko uko kutubahiriza abafunzwe mu gateka kabo bigira ingaruka zikomeye. Claude Ntiburi munsi ajejwe igisata c'amategeko muri Akati Burundi. Amabi twagiye turabona ni ihohoterwa ry'abanyororo cyane abanyororo bavugwa yuko bafashwe mu bari mu migwi igwana. Aha tukavuga nk'abaroberi 19 bo mu Harire Ditabara batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ababikora nabo ravuga abatwara amabohero n'abandi bapfungwa bagenzi babo bafunzwe mugabo begereye umugambi uri ku butegetsi bishize muco bise ngo ni komite z'umutekano. Turabona kandi amabi akorerwa abanyororo mugabo afatiye mu busuma bw'ifungurwa zari zigenewe abanyororo. Ivyo navyo twabibonye mu ibohero rya Rumonge. Hari kandi ibijanye nuko abanyororo bataronswa uburenganzira bwo kwivuza cyane hanze y'ibohero. Hambere turavuga urupfu rw'umunyororo yitwa Gabriel Nkeshimana amwe mu bohero rya Mpimba rwabaye igerezo rya 5 kwezi kwa 11 2021. Turavuga kandi abanyororo bo mu bohero rya Bubanza bagize ingorane zo kwivuza ku bitaro bya Bubanza kubera ko ivyo bitaro biraniwe amahera menshi aho byagiye biravura abanyororo ntibirihwe. Hari kandi n'ubukene bw'ibifungurwa cyane tukavuga igifungurwa c'ifu y'imyumbati. Turavuga kandi byerekanye n'umuriro wadutse mu biro rya Gitega tamatohoza yigeze aba kugira ngo aho umuriro wavuye wo yarawutumye bigaragare. Turavuga kandi n'ibyerekanye ubwishi bw'abanyororo. Duheraheza icegeranyo cacu dusaba leta y'u Burundi ko yo kubahiriza agateka k'abanyororo mbere ikaraba n'ukuntu bakingira ibijanye n'iki kiza ca coronavirus hamwe n'uko bokugurura amatohoza kugira ngo icatumye uyu muriro wadutse ibohero rya Gitega ikambere nawo wahitanye bigaragare hanyuma bahe n'agateka abahitanywe n'uwo muriro mu kubafubanya iteka. Yari Claude Ntiburi munsi ajejwe igisata c'amategeko muri Akati Burundi.